ishengero rya Pantekoti ry'Ibujumbura ryarubatse ihoteri y'akarorero, ihoteri nini, ihoteri ya 5 étoiles canke ihoteri y'inyenyeri zitanu, ngira ngo niko babivuga mu Kirundi. Ico gikorwa rero akaba atawo kigaya, ari gikorwa kinini cane, igikorwa c'iterambere. Naho biruko abakozi bahawe akazi mw'iyo hoteri, bamwe barirukanywe, abandi gushika ubu imanza ziri mu masentare. Si ivyo gusa, ahubwo n'iterabwoba ryahavuye rijamwo ku miryango ifitaniye urubanza canke imanza n'umukoresha w'iyo hoteri. Bisigura yuko ari umwungere mukuru w'ishengero rya Pantekoti ry'Ibujumbura, ari we Revera Pasteur Rukwiririkanya Onesphore. Abakozi b'Imana n'ishengero tubona ko ari byiza kurondera inyubako nziza y'uburaro yokwakira abakozi b'Imana hamwe n'ingenzi zoba zatubereye canke zibereye igihugu cacu c'igihugu c'Uburundi. Nyenicubahiro Perezida wa Repubulika, twagomba ngo abantu bose babikoze uje kubashimira kuko iki kintu cose cakozwe n'amahera twegeranije mu banyeshengero, atafashanya n'imwe ivuye mu mahanga. Abanyeshengero b'ishengero rya Pantekoti ry'Ibujumbura babikoze kuva hasi kugeza hejuru. Iki gikorwa twagikoze mu kiringo kingana n'imyaka 6, kandi cakozwe ku buryo bwinshi bungana na miliyari 17. Tunaturabika bitereke tumaze kumva rero n'intumbero mufise yo guteza imbere igihugu, turabona ko twokongera kugira ngo natwe dutereke amaze kutugurira. Amategeko y'igihugu agenga abakozi n'abakoresha arategekanya ryari umukoresha ashobora gusezerera umukozi. Nukuvuga ngo umukoresha ntategerezwa kwirukana umukozi uko ariko kose atisunze amategeko. Iyo ni droit administratif. Uno munsi rero nagomba dusabikanirize hamwe ivyabaye hagati y'umukoresha n'abakozi biwe. Cane cane nza kuvuga dossier y'umudafu w'ihoteri hamwe n'umukoresha wayo, ari we umwungere wa mbere Onesphore Rukwiririkanya. Muti none kugira ngo bihinde bishika muri sentare vyatanguye gute? Ngo hari itariki 7 z'ukwezi kw'icumi, aho umwungere wa mbere w'ishengero rya Pantekoti y'Ibujumbura Rukwiririkanya Onesphore yaserukira iryo shengero, agaha akazi ko kurongora ihoteri y'iryo shengero yitwa Hotel Ebenezer Palace. Umupfasoni yitwa Amandine Nibayubahe niwe yaronkejwe akazi k'ubudafu bw'iyo hoteri. Aronswa contrat indéterminé, yemererwa n'agashahara gatubutse. Aho bari bamukuye ku kandi kazi aho yakorera Ingozi muri hoteri yitwa Belan Group ya Domisiyo ndiho kubwayo yahoze ari umushikiranganji w'ikigega ca leta. Ngo amaze kuhashika yatanguriye kurondera impapuro
zemerera iyo hoteri kwakira abayituye nko kubaryamika, kubafungurira n'ibindi bikorerwa mw'ihoteri y'inyenyeri zitanu. Mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uwo mwaka w'ibihumbi 2024 niho bahamagara abandi bakozi, niho haba appel d'offre officiel. Abakoresheje ikibazo bari abapasiteri batanu batanzwe n'umwungere wa mbere ngo ntihajemwo mpunzi. Interview y'abo bakozi yuguruwe n'umwungere wa mbere Onesiforo Rukwiririkanya. Ngo mw'uko kwezi kw'icumi na kabiri mu bihumbi 2024 niho batangura kwakira abakiriya. Gushika mu kwezi kwa kabiri ko mu bihumbi 2025. Muri uko kwezi ngo niho hatangura intambara muri iyo hoteri zitewe n'umugore w'umupasiteri wo mw'Itenga. Uwo mupasiteri akitwa Theophile, akaba ari mu yandi majambo umupasiteri n'umuhungu w'umwungere wa mbere ariwe Pasiteri Rukwiririkanya. Ubu nawe yatanguje iyo ntambara, akaba ari umukazana wiwe yitwa Kwizera Oziane. Ubu rero ngo yoba yica agakiza mu bikorwa byo muri iyo misiyoni. Aha ndavuga imisiyoni ya Bujumbura, cane cane kavugwa nko mu bikorwa vy'ukuntu yoba yarahawe amasoko akomeye mu kubaka iyi hoteri kandi hatabaye amahiganwa. Uwo mukenyezi rero ngo niwe yaciye aza yirukana abakozi bose, ababwira ngo nimutahe, ngo uzobabaza muze muvuge ko ari nyene hoteri yabirukanye, ati muzogaruka ari uko tubahamagaye. Ico gihe w'induru ziba ziradutse muri iyo hoteri kugeza yaho batumako umwungere ngo aze asukemwo mabisi, ariko ngo ntiyigeze ahahonyora. Ngo ico gihe baciye bahamagara dafu bamukura mw'ikonje ry'ukwibaruka canke konje prenatale ngo aze ababwire uwo muntu batazi yazananye aje kubirukana. Abo bakozi ngo baciye bandikira umukontabure wa misiyoni yatumwe n'uwo mugore kabiri ngo aze abirukane, bamusaba kwisigura. Uwo mukontabure nawe yitwa Innocent, niho yisigura avuga ko ari umwungere yabatumye ngo nibatahe bazogaruke ari uko abahamagaye, ariko ngo bagende bateguye canke banetwaye canke bakuye canke bakorofye iyo hoteri. Ariko rero ngo yoba yari imitwe yo kubirukana burundu ngo bishirireho abiwabo. Ngo baremeye barataha, batahanye ico canditse, maze wa mukazana w'umwungere niho yaca agaruka atanga itegeko ku basiti b'ihoteri ko nibabona dafu ngo ntibazomwugururire, ngo abwira umushoferi ko atosubira kuja kumutora ngo amujane ku kazi. Abwira wa mukontabure Innocent ko atosubira kumuhemba. Dafu niba yubahe Amandine amaze kubona ivyo yaragerageje aja ku kazi, naho yari yibungenze arushe. Mu ntumbero yo gukora amaraporo y'ukwezi baranka kumwugururira.
ngo niko guca aca mu canzo c'iyo hoteri arinjira. Wamaze kwinjira wa mukazana w'umwungere aba arashitse aca atuma wa mukontabure Inosa Ndikumukiza kuza kumwirukana mu biro ku nguvu. Ngo niko guca musanga mu biro amubwira ati bantumye ngo sohoka ubu nyene. W'ico gihe yaciye yugara ibiro arasohoka arataha. Ngo niko guca bandikira ikete umwungere ariko ngo ntiyigeze yishura. Wa mukazana ngo abonye abakozi bose hamwe na dafu yabirukanye niko kurondera imfunguruzo z'ibiro n'ikidodo abicishije ku mupasiteri w'umusokeretere wa misiyoni yitwa Sebastien. Uwo mudafu rero ati andika ikete utubwire uwo tubiha, ariko ngo ntiyigeze yandika. Uko bukeye uko bwije niko bamwandikira amamesaje bamusaba gutanga ico kidodo, ariko nawe akavuga ati ndakeneye icanditse. Ababwiye icanditse ngo baca bahora. Kanatsinda kwikete bari kwandika gute? Vyari kuba bigoye ingene bari kubisigura mwikete. Ibintu bigenda uko rero ngo uwo mudafu aragera aho yibaruka kuri konte yiwe atani kingorongoro kirajako. Ico gihe ngo yibarutse abanje gukogwa aragira amakuba atari make kubera n'uburyo atabwo yari afise, kandi no kumuvuza ngo ntibamuvuza, nta mahera bamutangira no muri NEZA. Aho umuntu rero arashobora kwibaza ati ni gute ihoteri nk'iri bishobora gukoresha abakozi ntiribavuze ntiribarihire no muri NEZA. Noneho murumva yuko yari yirukanywe bidaciye mu mategeko. Ngo amaze gukira yarasubiye ku kazi inyuma y'ikonji, aca asanga abasiti barabujijwe kumwugururira. Ngo yahavuye asubira kwandikira umwungere ariko ntiyigeze amwishura. Abungere kumengo ntiboroshe none bagabo. Ivyo bimaze kwanka we havuye yitura inspection du travail irabakonvoka. Ishengero rimaze kubibona ngo ryaciye rirungika umuavoka yitwa Blaise ngo ababuranire. Amaze kwitaba bamusavye kwiregura kuvyo bagirizwa kwirukanwa ry'abakozi bitari mu mategeko. Ico gihe ngo yaciye avuga ko dafu akiri umukozi wa misiyoni. Aho ngo inspection imaze kubakonvoka baciye batinya baca bashira kuri konte amezi 2 y'uwo mudafu. Aho ngo bayashiriye ko rimwe kugira ngo bemeze yuko bari basanzwe bamuhemba, ariko ngo bamaze kubaza bati none abakozi murabakotiriza muri NEZA murabavuza, uwo muavoka ngo yarabuze ico avuga. Ngo baciye bamuha isango mu yindi ndwi ngo azogaruke yabibajije neza. Ngo guhera ico gihe ntiyigeze asubira kugaruka gushika yaho barungika convocation 5 zose. Aho rero ngo binaniranye inspection du travail yaciye iha PV DAF yo kwitura sentare y'akazi. Akantu murakumvaga yemwe gukonvoka ishengero canke gukonvoka abasanzwe
bariserukiye imbere y'amategeko, konvokasiyo ya mbere bakanka kuyitaba, konvokasiyo ya kabiri bakanka kuyitaba, gushika aho babarungikira konvokasiyo zitanu, naho nyene ntibageze ngo baritaba. Aka kantu mukumva gute? Akantu mwumva kameze neza? Inspection ntimuhaye peve ngo aje kwitura sentare y'akazi, ahubwo yaciye asanga bamwitanze imbere, ni ukuvuga ngo muri tribunal du travail, yasanze bamwitwariye basaba sentare ngo ibafashe guhagarika amasezerano bafitaniye n'uwo mudafu. Uwo mudafu we yarahejeje ariregura, ariko amaze kwiregura ngo baciye babuza sentare gusasa kuri urwo rubanza, ngo kuva ico gihe gushika nino saha urwo rubanza ntiruraburanishwa. Bigenze uko, dafu nawe yahavuye abitwarira kugira ngo abandanye asaba uburenganzira bwiwe. Ngo muri urwo rubanza umugerefiye canke umwanditsi, aho kwandika muri assignation ko hitwariwe ishengero rya Pentecote ryo mukoresha, ngo aca yandikira kw'idosiye batabona ko hitwariwe ihoteri. Ngo gushika ubu baguma basaba iburanishwa ry'izo manza, ariko ngo ntibikunda. Mu muryango w'uwo mupfasoni canke w'uwo mudafu barasaba gukingirwa, kuko ngo baguma batega ubwoba ko bazogirirwa nabi. Eka mbere barasaba n'ukurenganurwa, kuko bari basanzwe bari mu ideni rya banki. Ariko kandi ngubu mw'iyo hoteri bashizemwo abandi bakozi bashasha hadakoreshejwe n'ikibazo. Ubu rero biriko irakora, ariko ngo bakoresheje ikindi kidodo gishusha n'icambere. Nuko muriyumviye ivya Ebenezer Palace, ihoteri y'akarorero, ingene bakoresha abakozi. Mu majambo make, ntitwoja ngaho ngo duce urubanza, kuko ntitubirekuriwe, ntituvyemerewe. Wumvirije ingene ibintu vyagenze, ingene abantu birukanywe nk'impene, ingene abakozi birukanywe harenzwe amategeko, hatisunzwe amategeko, nawe urumva yuko ivyo bintu bitaryoshe. Babigiriye wewe canke bakabigirira uwawe, urumva yuko ivyo bintu ntivyo kuryohera. Akarenganyo rero kama kabayeho, murabizi mwese, murazi ibikunda gushika mu butungane, murazi yuko ubu umuntu afise amahera akurya akaguheza, ukazokwiruka ugateba ugasanzarira mu kirere. Rwa rubanza rukagutwara amahera, rugasubira rukagutwara amahera, ukaruhuka uruhevye no kuruheba. Ikintu kibabaje rero, hari uwo kwiteze ko ibintu nk'ibi vyokorwa n'abarongozi b'ishengero. Muradutunga ntituvyemeje kandi ntitunabihakanye, gusa ibice vyinshi biratwereka yuko ibintu kino gihe vyacanganye. Turasavye rero ku butungane bwo kwikubita agashi, aba bantu bagatunganirizwa. Sentare ikorere kuri iki cegeranyo ca inspection du travail, kuko amategeko ariho kugira ngo akurikizwe. Nayo amategeko agenga abakozi n'abakoresha aratomoye, kandi uwo bizogaragara yuko yarenze amategeko azohanwe
hisunzwe ayo mategeko nyene, mbere arihe n'indishi y'akababaro. Hamwe ibi bintu ari vyo vyoba bibabaje ukuntu ikintu c'ishengero gishobora gutera ingorane nk'uku kose, kigatuma imiryango ibaho mu kabonge, eka mbere turetse ko bari n'akarenganyo, ryoba ari n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu. Mbega hamwe bibaye vyo, aba bakozi b'Imana vy'ukuri bosubira kwigisha iki? Bosubira kuvuga ku vyerekeye akarenganya? Aha muradutunga ntiduciye urubanza, ariko umwe wese niyiyumvire yishize mu kibanza c'aba boba barakorewe ibi bintu. Ari wewe babikoreye, vyokunezera? Bikorewe umwana wawe, vyokunezera? Nuko rero ubu butumwa bugeze kure, nk'uko uwo muryango watabaje utabarize kugira ngo ejo ntitwumve wamerewe nabi kubera iki kibazo. Imana nibahezagire mwese, twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.